Ndabaramutse abandi ndabaha mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ayandi yose mamwe aranyejejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Nizere ko we kurikirana imboneshakure yacu imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi umunsi ku munsi wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo uko ducisheho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Tatevye rero amakuru yacu tatangurire kuri ano nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubukene bwibonekeza mu miryango, abavyeyi b'abana batumvikana hamwe n'abigeme batwara inda bakiri bato nizo mvo nyamukuru zituma urwaruka ruheba amashuri hirya no hino mu gihugu. Ibyo byashikirijwe n'umushingamateka Jean Samandra arongoye ishirahamwe bafashe bige mu kiganiro yahaye bagenzi bacu b'abamenyeshamakuru bakora ku nsamirizi ya Kazoza FM kuri uyu wa 12 Ndamukiza umwaka 2023. Akaba yabishikirije inyuma yaho umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi amenyesheje ko hari abayobozi b'amashuri batanga ibiharuro by'abana bahevye amashuri by'umurengera. Jean Samandra yagize ati umuntu wese yaciye ku ntebe y'ishuri ntiyovuga ko yuko atabanyeshuri bahebera amashuri mu nzira. Ibyo rero nk'uko twabibonye hariho imvo nyinshi zibituma cane cane nk'ubu hariho imvo zifatiye ku bukene aho twasanze nko mu ntara zihana imbibi n'ibihugu bibanyi cane cane nka Tanzania abana benshi bageze mu myaka 5 n'itandatu baheba ku bwinshi bakaja kurondera ubuzima muri ico gihugu. Yarongeye ati saho gusa n'intara zicukurwamwo ubutare abana baraheba amashuri bakaja kwimba ubutare, abandi nabo bakitwaza ko n'abize atakazi bafise, nabyo bikaja mu mvo zituma n'abana baheba ishuri kubera babona bene wabo bahejeje amashuri baba bari muhira. Abakobwa nabo bagatwara inda bagaca baheba amashuri. Kubyo umushikiranganji w'indero yashikirije ko hoba hariho abayobozi b'amashuri batanga ibitigiri by'abahevye amashuri by'umurengera. Jean Samandra avuga ko bishoboka ariko ko byosaba ko haba amatohoza kuko ngo ari ikosa rikomeye cane ryo kwiba igihugu. Abo baba barabikoze bategerezwa gushengezwa bagahanwa hakurikijwe amategeko. Mubona hokorwa iki kugira ngo ibitigiri by'abana baheba amashuri bigabanuke? Amakuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Kayanza. Buramatari wa Kayanza arihanikiza imigwazo no kumena ijisho. Ati uwo wese yaguze umurima utarera, uwo yaguze urushungwe, uwo yasororeye nyine umurima ntibigasubire kuba kuko atagusoroma aho utarimye. Hari kuri uyu wa 12 Ndamukiza umwaka 2023 aho Buramatari Remy Cishahayo yaramutse agendera amakomine ya Gahombo na Gatare. Uwo muyobozi yashikirije kandi ko ibyo kumena ijisho, kugurana amafaranga asubizwa yungutse bidaciye mu mategeko nabyo nyine bitarekuriwe mu ntara ayoboye. Abandanya avuga ko abo b'imigwazo kumena ijisho ababikora basubiza inyuma itunga ry'igihugu kandi uzofatwa azohanwa nk'umusuma. Abajejwe intwaro bagahamagarirwa kurwanya ibyo byose bisubiza inyuma umunyagihugu n'igihugu muri rusange. Amakuru yacu tabandanirize kwari kuvugwa mu butungane. Wa mukenyezi Goreti Manirakiza aba muri quartier Shatanya mu ntara ya Gitega yari yahagaritswe kuwa 5 Ndamukiza umwaka 2023 yagirizwa guturubika umwana wiwe w'umuhungu. Yahavuye arekurwa kuri uyu wa 11 z'ukwezi kwa 4 umwaka 2023. Uwo mukenyezi ngo byahavuye bigaragara ko afise ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe aho yariko arumvirizwa. Ubutungane ngo bwafashe ingingo ko uwo mwana wiwe w'umuhungu w'imyaka 6 yoja kurerwa n'umuryango wo kwasi.
mutoyi wiwe yonka nawe asanzwe afise akarondererwa irerero kugira abo bana ntazahave abagirira nabi. Abaharanira agateka k'abana nka Fernadebu barashima iyo ngingo. Amakuru yacu nanone tukiri ngaho ku makuru arebana n'ubutungane, amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Ngozi aho abarimyi batatu barapfunzwe bagirizwa kurandura imirima y'umuceri. Abo barimyi bafashwe kuri uyu wa 13 Ndamukiza umwaka wa 2023 mu gitondo bagizwe n'umukenyezi umwe w'imyaka 60 n'abana biwe babiri bafise kuva ku myaka 18 kuduka. Uko ari batatu bose basanzwe baba ku mutumba wa Gisagara bagirizwa kurandura umurima w'umuceri inyuma yaho bawakiwe ugahabwa koperative kubera batawubagaye. Kuri uyu wa 12 Ndamukiza umwaka wa 2023 Bucumi Joseph Maritini musitanteri wa komine Ngozi ari kumwe n'abo bo mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi bari bashize mu ngiro ingingo yo kwaka imirima y'umuceri abarimyi batayibagaye nk'uko bari babibamenyesheje mu itangazo ryo kuwa 16 Ntwarante umwaka wa 2023. Imirima 5 akaba ariyo yahawe amakoperative Sangwe kugira ngo bayibagare bayitunganye neza bongere bazoyisarure nk'uko uwo muyobozi abishikiriza. Abarimyi b'umuceri batabagaye ntibavuga igituma batabagara imirima yabo kandi yarabagoye haba kurima canke guteragira. Musitanteri wa komine Ngozi akavuga ko ibyo bikorwa mu ntumbero yo kugwiza umwimbu no kurwanya inzara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yacu turasozerere kuri no nkuru nanone iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uburundi bugiye kuronswa imfashanyo y'imiliyoni 4 z'amadolari kugira haboneke ifumbire. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima amenyesha ko Ibanki ya Afrika y'Iterambere BAD igiye guha Uburundi imfashanyo y'imiliyoni 4 z'amadolari y'abanyamerika azokoreshwa mu kugura ifumbire. Nk'uko bibandanya bivugwa n'umushikiranganji Audace Niyonzima ngo iyo mfashanyo izotuma haboneka itoni 3,000 z'ifumbire. Akavuga ko n'imiburiburi mu kwezi kwa Rusama 2023 iyo fumbire izoba yamaze gushika. Mu ntumbero yuko iyo fumbire yotangwa biciye mu muco bitegekanijwe yuko azokoreshwa ubuhinga bwa none igihe abarimyi bazoba bariko barayitora. Mwomenya ko iyo mfashanyo yari yasabwe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima igihe bari Abidjan kwa 7 Ndamukiza umwaka wa 2023. Ikindi mwomenya nuko BAD isanzwe ifasha imigambi y'ibihugu bitandukanye harimwo n'ijanye n'uburimyi, amasoko ntangangufu, gutwara abantu n'ibintu n'ibijanye n'imibano. Mu Burundi iyo banki izofasha imigambi igera kuri 19 ifise agaciro k'imiliyoni 372 z'amadolari. Ibisata byashizwemo ayo mafaranga na amasoko ntangangufu ku bice 45%, gutwara ibintu n'abantu ku bice 34%, uburimyi ibice 12% hamwe n'igisata c'imibano ku bice 8%. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari kwabateguriye. Ndabibutsa wowe utarabyonda kuri sabone ko wabyondaho kugira ngo ko ducisheho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu kandi kanya kari buze andi makuru turi kubatunganiriza, icyo musabwa no kuza kuyatega yombi kugira ngo mumenye byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.